Adamu na Eva urazi ko babaye muri Afrika. Mu Burundi bwari bufatanye na Tanzania. Ba Adamu na Eva bafise urukoba nk'urw'iwacu, ntabwo ari abazungu. Barirabura. Bari basukudusa. Basukudusa amafoto yabo turayafise ku rugo. Adamu na Eva barirabura, barabirabura. Dusa. None abarundi ubona turi banyamwema, abarundi turi banyamwema. Haje umuntu nyamwema nico kimwe n'umuzungu ababuze icyunyunyu bita melanine. Ni donc ni twebwe kugira dusuku turafise icyunyunyu citwa melanine. Duje kuri kwenshi twahishuriye twavuze Yesu Kristo ntabwo yavutse le 25 décembre, yavutse le 3 novembre. Le 3 novembre. Umuntu bajya abantu bakina kugira ama anniversaire bazohore bagira anniversaire ya Yesu Kristo le 3 novembre. Noel. Nziga nkuru zo muri Bible n'ububeshi. Kubera ko muri ico gihe twari tuzi ko abari bahari yari Gahini, Abeli n'abavyeyi babo. None abo bantu bari kumugirira nabi Gahini ni bande? Dushaka kugidusigurira ico kintu. Gahini yaranavyaye. Abantu bari kumugirira nabi Gahini ni bande? Bari bavuye he? Hoho Gahini ko yagiye akavyara. Tuvuge ko yavyaye na mushiki wiwe kubera ko bavuze ngo Adamu na Eva baravyaye abandi benshi. Hari igice cyo kukuguru kuva ku ivi gushika ku kirenge bacitanga iki mu Kirundi? Ku Murundi. Bahita ku Murundi. Nta ku Mufaransa habaho, nta ku Mutanzania habaho. Nta ku Munyarwanda habaho, nta ku Muganda habaho. Ico ni ikimenyetso. Ni byiza yuko abantu bamenya agaciro k'Umurundi ko ari original, ari Imana yaremye yatangiye kurema n'ishusho. Mu miseze twaranabe. Nuko Barundi bari mu bantu ba mbere batangiye kuremwa n'Imana. Nese ndiko ndabikubarira. Gusa Adamu na Eva imva zabo kubera gutembera kugenda bapfiriye muri Tanzania. Hariho amavuta asanzwe akoreshwa aba pasteur bamwe canke abantu bamwe bisiga amavuta kugira ngo abafashe muri ayo masengesho baba bariko barakora. Ntabwo ari meza ayo mavuta arimwo ibintu nuvuga yuko by'amadayimoni. Murakoze cyane. Nivyo ayo mavuta ariho yitwa Elayo, ava ku giti bita Olivier. Olivier. Hari n'abavuga yuko ava mu kuzimu, abarenza ko bakavuga ko ava mu kuzimu. Hello abakunzi ba Wakalite TV, ni Akes Down kuri MIC ya Wakalite TV. Behind camera ni The Silver. Ndi kumwe n'umuntu novuga yuko ari umuntu adasanzwe kubera ko musanzwe mumuzi na mwebwe mwenyene ni Ntare Muhirwe, ariko ubunye